Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka kubiriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye cyane cyane ariko mu gisata ca politike. Ndabaye kaze rero mwe mudukurikirana muri mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Inkuru ihera twabagajeje ko twagarutse kuri Mbayahaga canke Bandenza amaso ugiye kuba icegera ca Varisito Ndayishimiye. Muri ivyo twababwiye ko Mbayahaga ari washobora kuba ariko arahabwa amahirwe menshi kugira ngo asubirire icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Gusa kandi nkuko vyama bikorwa muri politike, hari zimwe mu mpinyanyuro canke se imikenyero yagiye irakoreshwa n'aba bagabo bompi yo Mbayahaga canke se Bandenza amaso kugira ngo bazobashe gutangwa amazina yabo azobashe gushikirizwa umukuru w'igihugu kugira ngo yoba inama inshinga amateka na nkenguza amateka bazotoremwo umwe ashobora kuzosubirira Prosperi Bazombanza. Ngo rero kuva kurongora intara ukacuja guhiganirwa kurongora umutumba si ibintu bimenyerewe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe utanitoje mu bashinga amateka canke mu bahanuzi b'amakomine bituma umuntu yibaza ko vy'ukuri igiharuro ari ico kurongora umutumba nyene gusa. Koroneli Leonidas Bandenza amaso batazira kirenge uyahora rongo intara ya Bururi ubu ariko ahiganwa kurongora umutumba wa Nyamiyaga muri komine ya Bururi. Ntibimenyerewe kandi kubona umuntu afise iteka rya ambasaderi afise amabanga ahambaye nko kurongora ishiramwe rya leta rikorera mu yindi ntara asanzwe arongoye ishengero rifise icicari Bujumbura nawe aja guhiganirwa kurongora umutumba atabako naho yoba ariyo aturuka. Ambasaderi Apotre Isidore Mbayahaga umuyobozi mukuru w'ishiramwe ry'imbura ibizuku Onaturu akaba n'umukuru w'ishengero i Bujumbura ariko ahiganirwa kurongora umutumba wa Gihinga mu ntara ya Mwaro yahahora. Ubundi amategeko asaba ko uwitoza kurongora umutumba ategerezwa kubazwi mu mategeko ko atuye kuri uwo mutumba kandi akaba ariho aba. Nimba batimutse muri iyi minsi bano bagabo babiri ntibazwi nk'abataha buri munsi muri iyo mitumba bavako. Muti ese koko mu biharuro vyabo baragwanira kurongora imitumba? Aya namwe mu makuru duhejeje kuronka mu mwanya muto uheze. Umutumba woronka umuntu yahora ari buramatari akaza kutwara kandi akawitaho koko iwo butomboye. Buramatari ni umuntu ashoboye kudodora ashoboka hose kandi ashobora kuja gusaba imfashanyo ziteza imbere umutumba wiwe. Ashoboye kandi kuvugira abantu bo ku mutumba wiwe mu bibazo bashobora guhura navyo. Hamwe rero umutumba wa Nyamiyaga woronka gutwagwa na Leonidas Bandenza amaso ubutomboye. Nkuko nyene umutumba woronka umuntu nka Mbayahaga akava mu yandi mabanga ajejwe akaza kurongora akawitwararika uwo butomboye. Umuntu yishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ashoboye kudodora henshi kugira ngo ateze imbere umutumba wiwe. Ariko ntivyoroshe kwibaza ko bano bagabo babiri barondera guhagarika yandi mabanga kugira batwara umutumba. Biranatangaje kandi ingene batitoje kuzindi nzego ariko bakarondera gutwara umutumba. Nka Pastor Dieudonné Nahimana ariko yitoza kurongora quartier bamwe mu gisagara ca Bujumbura. We bisa nivyumvikana kuko yaritoje kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2020 biranka, yaritoje kuba umushinga amateka mu matora aherutse biranka, ubu ariko aragerageza muri quartier abamwo. Aramutse atowe hama agatwara neza quartier vyoshobora kumubera ikiraro mu yandi matora mu myaka iza. None ngo niyihe nyungu gutogwa ku mutumba vya Leonidas Bandenza amaso na Apotre Isidore Mbayahaga? Bamaze kuba mu batowe ku mutumba yabo naho batoba aribo batwara imitumba baca baba mu gitigiri c'abantu batowe n'abanyagihugu. Bamaze kwitwa gutyo rero baca baba mu gitigiri c'abo mukuru w'igihugu ashobora gutora mwicegera ciwe. Birashoboka rwose ko aho kurondera gutwara imitumba yabo bafise nyabona intumbero yo kubicegera c'umukuru w'igihugu narirya bose basanzwe ari abagenzi ba Perezida Varisito Ndayishimiye. Tugiye mu gitabo c'amategeko cyane cyane mu ngingo y'123 y'ibwirizwa shingiro igira iti icegera c'umukuru w'igihugu agenwa n'umukuru w'igihugu abanje kwemezwa n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka ku majwi arenga ica kabiri c'abatoye. Urwego rwose rutorera ukwago icegera c'umukuru w'igihugu kandi
agomwa mu batowe kandi akaba afise gusa ubwenegihugu bw'umurundi yavukanye. Ingingo ikurikira 123 akaba ari ingingo 124 y'ibwirizwa shingiro, nayo yongera koko umukuru w'igihugu n'icegera cyo bategerezwa kuva mu bwoko butandukanye no mu migambwe canke inani z'imigambwe bitandukanye canke mu bitoje bigenga. Mu gihe rero Colonel Bandenzamaso na Ambassadeur Apotre Mbayahaga botogwa mu batwara imitumba boca bakwiza bino vyose bisabwa uwo president Ndayishimiye yoshaka kugira icegera ciwe. Yamara uwo kwisunga ica amasezerano ya Arusha yari yashatse kuvuga vyogorana kuvuga ko Ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga atandukanye n'abanywanyi ba CNDD-FDD na hatambara umwambaro w'uyo mugambwe. Benshi rero bakagaruka ku kibazo kigira kiti: ese ninde afise amahirwe menshi muri bano bagabo babiri? Iki kibazo kiragoye kwishura mu gihe bose uko ari babiri ari abagenzi ba Varisito Ndayishimiye. Ngo vyose bizovana n'ishusho Ndayishimiye ashaka guha ico kibanza. Colonel Leonidas Bandenzamaso yatwaye intara ya Bururi. Niko haradutse ibibazo bikomeye vy'umutekano mu mwaka w'ibihumbi 2023, mbere vyo vyategwa n'abashaka gucafuza Colonel Bandenzamaso ngo Ndayishimiye ntazohave amugira buramatari wa Burunga. Bandenzamaso yaravyifashemwe neza cyane, aranashigikirwa rwose n'umukuru w'igihugu, intara irasubira iratekana. Leonidas Bandenzamaso si umuntu avugira hejuru. President Ndayishimiye yamutoye azoba ashaka guhumuriza abo mu bundi bwoko ko aganya umuntu yoshobora kuba umwizigirwa, akanarondera kandi kongereza ko intara zose zironka abaziserukira. Murantunge ngaha President Ndayishimiye yamutoye azoba ashaka guhumuriza abo mu bundi bwoko ko aganya umuntu yoshobora kuba umwizigirwa, akanarondera kongereza ko intara zose zironka abaziserukira mu bibanza vyo hejuru. Gitega ifise umukuru w'igihugu, Buhumuza ifise umushikiranganje wa mbere, Butanyerera ifise umukuru w'inama nshinga amateka na ombudsman, Bujumbura ikaba ifise umukuru w'inama nkenguza amateka, Burunga nayo yocironka icegera c'umukuru w'igihugu. Ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga azwi nk'ubutumwa gutukana mu kibanza ca Ndayishimiye. Hamwe rero ngo Varisito Ndayishimiye yomuhitamwo yobashatse guhemba bamukora ibikorwa vyinshi vy'ibanga atawundi yari kuvyubahuka ku mugaragaro. Ngo uzobaraba bari kumwe ku mutwe w'igihugu azobona abagabo babiri basa bavuga ivyo bashatse vyose, rimwe na rimwe umuntu akibaza ingene abatwara bashobora kugira izo mvugo zitangaje. Mu bijanye n'imigenderanire n'amakungu, Mbayahaga ntaco azungura Ndayishimiye mu gihe yaranzwe n'imvugo zituka bimwe mu bihugu vy'akarere. Igenwa ryiwe rizokwakirwa nk'ubutumwa bw'umasi bubandanya guhabwa ivyo bihugu. Mu bijanye n'amoko naho nyene ubutumwa butanzwe nta nyungu bwozanira ubutegetsi. Kujanye n'ingene intara ziserukirwa mu nzego zo hejuru, umukuru w'igihugu n'icegera ciwe bose bazoba bava mu ntara imwe ya Gitega. Bati ninde none afise amahirwe menshi? Turavye uko Ndayishimiye asanzwe afata izindi ngingo, amahirwe yambaye ahaga acaduga. Ndayishimiye aramutse ashaka guhuma amaso abarundi, amahirwe azoba Bandenzamaso. Ariko ikimenyetso ca mbere kizoba uwo bazoreka agatogwa mu ndongozi z'imitumba mu matora azoba ejo aho bukera. Nibatogwa bose naho Ndayishimiye azoba ashaka ko kugeza ku munota wa nyuma atawumenya intumbero afise. Niba babuza gutogwa bose intumbero izoba ari yindi. Ico bikoze ikibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu ntawe gikwiriye gusamaza. Hano benshi bakunze kwita agashugwe bashira muri saro kakayishariza gusa. Kuva hashizwe ibwirizwa shingiro rihamba amasezerano ya Arusha mu mwaka w'ibihumbi 2018, icegera c'umukuru w'igihugu niwe mutegetsi wo hejuru atakeno na kimwe ajejwe. Nta gisata na kimwe c'ubuzima bw'igihugu ajejwe gusuzuma, nta ngingo nimwe ashobora kubuza canke gufata. Aricara akarorera ivyo abafise ubutegetsi bakora, akarindira ko umukuru w'igihugu yomutuma ati genda userukire muri irya nama, genda utabure kirya gitambara cyo kugurura inyubako kanaka. Bamwe bati bashize mu mvugo y'igifaransa bogira bati c'est une procédure d'humiliation d'une partie de la population dont le vice-président est censé être l'incarnation dans les institutions. Ngivyo rero ibiriko biravugwa cyane cyane kuri iki kibanza c'ugomba kuzosubirira Prosper Bazombanza mu kibanza cyo kuba icegera c'umukuru w'igihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Izo benshi bariko baribaza ko ingene bizogenda mu gihe kandi abandi nabo bavuga yuko President Ndayishimiye aba bose ari abizigirwa bibe yoba
Apotre Isidore Mbayahaga canke se Leonidas Bandenzamaso kugira ngo arebe uwo azogena muri ico kibanza ndetse n'ico kungura abarundi muri rusangi. Leka ano makuru yacu tuyabandanize kubiko biravugwa hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu gihugu ca Nigeria. Igihugu ca Nigeria cirukanye abashinwa mu gikorwa co guhiga abagizi ba nabi bakoresha internet. Nkuko biriko biravugwa iki gihugu ca Nigeria cirukanye abanyamahanga amajana n'amajana harimwo n'abanyagihugu 50 b'abashinwa mu gikorwa gikomeye cyo guhagarika mu ndwi iheze imwe mu migwi minini y'ubugizi bwa nabi burongowe n'abanyamahanga bifashisha ubuhinga bw'itumatumana ko nkuko ikigo cy'igihugu kigwanya ubusuma cabivuze. Ivyo bishikanye ku jana na babiri igitigiri c'abanyamahanga bahamwe n'ivyaha birimwo ubusuma n'iterabwoba ryifashisha internet basubijwe mu bihugu vyabo. Aba bari mu banyamahanga 192 bafashwe mu gikorwa cyo gusaka mu muji wa Lagos kuwa gatanu uheze. Nigeria ikaba ari igihugu cabaye rurangiranwa mu busuma bwo kuri internet no buriganya buciye ku binyoma bushingiye ku rukundo. Ivyaha vy'ubugizi bwa nabi bwifashishije imbuga ngurukana bumenyi vyari mu vyambere vyakozwe muri Nigeria umwaka uheze nkuko bivugwa n'umugwe ujerwe gukumira ubugizi bwa nabi bufatiye ku butunzi n'ivy'amahera. Mu myaka iheze uwo mugwi warashoboye gufata ahantu henshi abakiri bato bazwi nka Yahoo Boys bigira ubuhinga bwabo bwo guhenda abantu bifashishije internet. Hari kandi n'ibirego vyinshi vy'uburiganya biregwa abanyanigeria baba mu mahanga bimwe vyatowe n'ibiro vy'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI. Ku munsi wa kane w'indwi umugwi ushinzwe kugwanya ivyaha muri Nigeria werekanye ku rubuga rwa X canke se rwahoze rwitwa Twitter amafoto y'imirongo miremire y'abanyamahanga bambaye udufukamunwa bari ku kibuga c'indege n'imizigo yabo. Mu minsi iri imbere kandi akaba yitezwe n'abandi ngo bazohindwa kuko ico kigo kibivuga. Ico kigo bataziriye Eagle Flash bavuga ko catanguye inyuma y'amakuru baronse bashobora gukorera ko. Ico kigo kikavuga ko abantu 192 bafashwe 148 ari abashinwa. Iki kibaye igikorwa c'umukwabo kigira kabiri kuva mu mwaka uheze gihiga abanyamahanga bafise urara mu vyaha bikorerwa kuri internet. Hafi abashinwa amajana 8 n'abafilipino 40 barafashwe muri Kigara mu mwaka uheze mu gikorwa co guhasha ubugizi bwa nabi burimwe ububeshi mu rukundo, amafaranga yo kuri internet nka cryptocurrency n'ubundi buteka mutwe bwo kwiba abantu biciye mu kubasaba gushora imitahe mu bintu bitemewe n'amategeko. Ni igikorwa kandi cyabayemwo ubufatanye bwa Nigeria n'ibindi bihugu vy'amahanga. Umugwi ujejwe kugwanya ivyaha ukavuga ko irwirana ry'ubusuma nka bene ubu muri Nigeria rifatiye ku bushomeri gushaka gutunga n'ingoga mu bakiri bato hamwe n'igisata c'abikorera twabo cagutse cyane kandi kitagenzurwa neza. Umwaka uheze umukuru wa Meta na Instagram yahanaguye amakonti menshi muri Nigeria y'abantu bariko bagerageza gutega imitego abantu kuri internet. Abo rero ngo bakoresha urwenge rwo kwiyita udukumi dushaka urukundo bagasaba batumbereye kubarungikira amafoto y'ubwambure maze bamaze kuyabona bagatangura kubaka amafaranga babakangisha kubandagaza ibizwi nka sextortion. Izindi konte z'imigwi 5,700 zarahanaguwe inyuma yo kubona ko zikoreshwa n'abasuma bo kuri internet mu kwigisha abantu ingene batega imitego bene iyo abandi. Abahinga n'abategetsi bari baragabishije kandi abakoresha imbuga buhaniro kwiyubara abo bagizi ba nabi bo kuri internet badahengeshanya kwiyongera nkuko amakuru adushikira cyane ava muri ico gihugu ca Nigeria abivuga. Muyandi tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere turaza kubabwira ivyo biriko birashigira wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu wahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariwe Gaston Sindimwo. Uyu Gaston Sindimwo bamwe bati hoba hari umugambi wo kumugirira nabi nkuko tuza kubigaruka ko turaza kugaruka kukungene ku munsi w'ejo mu rugo rwiwe hoba harazindukiye igifyo c'abapolisi muri quartier atuyemo. Urugo rwiwe rukaba ruri aho bita muri quartier Miruwari nkuko tuza kubigaruka ko. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngam mu gihugu c'u Burundi hanze imibezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni umuhuza TV rero Imana ibahezegire mu kubwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.